dusabe utwereke rero uyicane utwereke ingene bigenda byose atwereke ingene imbabura yaka tubone mbega imbabura yiwe izana urubeya rusa gute ko tumenyereye izindi mbabura zaka amakaro kumva ubushuhe mbega nayo nta rubeya iduza nta myotsi iduza imeze gute ariko byose n'ibintu tugira turabire hano mu bisanzwe urumva iyo nkishiramo za mpapuro cambanza nkacana harindira akanya gatoya kugira ico cyuma kibanze gishuha iyo kimaze gushuha ibyo byose bica bivamo imyotsi biki byose bica bivamo ntibisubira bizigure ko ni mu guterekaho nk'isafuriya canke kibanza kurindira iyo myotsi gahera yego imyotsi mbanza kureka igahera kandi ntabwo mu bisanzwe ntabwo ishizamwo ivamo nkicomeka ya moteri nakubwira ya myotsi icivamo reka nitwacomeka uraza kubibona mbega ho no muntu aguze no mbabura yawe iyo ishajero yimuhana canke imeze gute chargeri turayimuhana kuko hariho ubadashoboye kuba yo yironka byihuse twe tuba tuzifishe mu mahera tuyigurisha tuyimuhana chargeri hama ino mbabura yawe ikabiri ku gaciro kangana gute mu bisanzwe ino mbabura iri ku mafaranga ibihumbi mbega kugira ngo muronke imitahi kwiye konzi leta isanzwe ishigikira urwaruka biciye muri paeje mwebwe mwamaze kudepoza no mugambi wanyu muri paeje muri paeje ntiturajayo gusa turimirije kujayo mu gihe hari ico nigeze kukubwira hariho ibyo tukitegereje no ku ruhande rw'iwacu turacakora dukoresheje uburyo dufise tuzoza kugera aho tujaho muri paeje mbore hari indi ntambwe twateye mbega nakaye kamaro umaze kubona kuri zino mbabura zawe akamaro kuri zino mbabura ako nobona nundi yokabona icambere nta makara jako nta makara jamwo ikigira kandi umubire novugura zimbutse hari n'abashobora kuronkera ubusa mu bisanzwe n'ibintu byawe ndiko ndabiraba mbona ari ibintu bibungabunga ibidukikije mu bushikanje bw'ibidukikije naho bama bahimiriza abantu kuticira ibiti canke kudahonya amashamba ngo ariko arondera amakara canke ariko arondera ibindi bintu bibafasha guteka mbega we nikiyo ufasha wosaba mu bushikanje bwo bw'ibidukikije mu bisanzwe ico nosaba nkuko bivuze imbabura yakingira ibidukikije kuko ntabwo hicigwa ibiti kugira ngo ducana rero nk'ico nosaba muri make nanje mu abibungabunga ibidukikije urumva ko nanje ndimo rero nosaba bijejwe nuko boza bakadufata mu mugongo hama tugakora byinshi ku buryo bimwe nako ndavuga ntanga zikeya ni kubera wanashaka uburyo anyene ari bukeya ariko mu gihe uburyo bwari bwishi ndashobora gutanga bitari bikeya rero nuko boza bakadushigikira hama nko mu gihe no ndiko ndabikora jenyene nkingira ibidukikije ugasanga kari mbabura ziko ziragura bakeya mu gihe byo kwijukirwa zikagura beshi nabandi bakamfasha mu kubihimiriza muri make urumva yuko ibidukikije bizoba bikingiwe cyane uravye ino machine muriko murayibona bibaza mugenda mubibona murana ko harimo amagi harimo izabero ziriho ziravamwo harimo ibintu bimeze neza rwose murana ko hariyo n'itara mbega rya tara ryo ridufashike rya tara nko mu gihe nkubu ziriko ziravuka bifasha kuza ndahabona mbonamwo canke nko mu gihe iriko irizunguriza kwa kundi hindukiza bifasha kugira ngo mbone ko biriko biragenda neza mbega ndabonamwo hariya na vandrateri hariya nuko ngira ngo iriko irazunguruka se ubona neza iriya vandrateri yibifashike ntizihuye umuyaga mwinshi ugasanga zagize ibibazo oya ahubwo itarimo ntivyokunda kubera irya vandrateri niyo ituma ubushuhe bukwira mu magi hose ko mbona izaberutse zose ziko zijana hasi ziko zishira hasi ziniwe zimanurayo canke bigenda gute oya izi iyo hageze ndazikuramo bivanye naho nateguye nkazikuramo nkaca ndazitwara aho naziteguriye ya okay rero ndibaza ko umwanya mwabibonye ibintu byose mwagenda bibona urana ziko ziravuka bazita kuberuka canke bazita gute mbega zino sazi zozo bimeze gute rero ivyazo murakoze zisazi muri make
Yesu akonzamira ko TV 257 mu nkunde ntango ndabaramutse nayifuza amahoro y'Imana abane namwe nkuko mubona imbere yanje mfise abantu abahinga bakomeye cyane anagendeye ndagwite uruganda canke ndabite ngwiki reka none baraza kutwidondora batubwire byose ingene bimeze nagendeye abantu je kubwanyu no bwati nabanyabwenge bakomeye nabashinwa b'abarundi sibyo tabibwe neza mu kirundi nabashinwa baba mu Burundi mugabo b'abarundi bimvukira zo Burundi sibyo ngo mona ku rukoba ntimuce mwibaza ngo nabashinwa bera oya nabashinwa b'abarundi kuko ibintu bakora hano mu Burundi nibaza ko ari abambere nimba tarabambere naho bo baraba kabiri ariko ndibaza je n'abambere kuko ivyo nabonye hano bakora nabo muraza kubibona imbere gato muraza kuvyibonera ariko reka tubakire baze batuganiritse batubwire byose ngene bimeze batubwire mbega bavyizehe canke babikuyehe canke babibonyehe bino bintu ko je nabonye ubwanje bitangaje reka tubakire batwidondora hewe amakuru yawe amakuru ni meza urameze neza egome amazina yawe kwita gute banyitwa Hakizimana Daniel ego uri umuhinga canke uri umubumvyi uri kuko ibintu nabonye hano biratangaje nabonye utuntu mengano dukono nabonye ibintu bisudiriye nabonye n'ibindi bintu by'ubusandugu ndabona n'ibintu byinshi nyene hano ntaramenya ico bikora neza muri rusange bakwita gute mu kazina kakazi murakoze amazina abavyeyi banyise ni Hakizimana Daniel rero muri ibi navyo ariko abaza ati urumubumvyi urumumekanisye uri iki muri ibi rero byose basi reka niyite umushakashatsi umuhinga w'umushakashatsi rero nshakashaka bitandukanye bijanye mu bijanye n'ivyo guteka ndagerageza kugira ngo abene igihugu baronke ico bateka ko bitabavunye cyane n'uburyo baye bukeya ni byinshi nk'uburaza kubona ibitari bikeya nko kuri kuravuga ngo ndabona ibintu byandagaye ngaha kwako ndi bavuga ngo birundwa byanditse cyari cyo cyose rero kiri ngaha kirafite ico gikora turaza kukwereka ivyo kimwe kigenda gikora ku ruhande rwawe ufise uwundi mugenzi mukorana murasanzwe mukorana yego nawe tumwakire karibu hama nanje mugize neza kumpa ijambo hama nanje ku mazina yanje banyita mushumba w'Imana Noraske hama nanje nkabasanzwe nanje ndi umuhinga kwibinyene uyu mugenzanje ahijije kubabwira jewe nsa nkuko ndi umunyeshure wiwe ariko aho ngize iki aho bigeze ngeze ku ntambwe ishimishije ego ivyo nivyo novuga nko ku ruhande rwanje hama murakoze mbega wewe kugira ngo uze kwiga wari ubibonye hehe canke niwe yabikwibwiriye canke hari ahandi hantu warabibonye hama uza kwiga hama jewe nkuko bisanzwe ubwa mbere nahora nkora imbabura z'inshenga ahangaha nibaze yuko turaza kuzibereka nazo muraza kuzibona nari ndi mu rundi ruganda ariko mbona uyu muvandimwe ndaraba ibintu akora ndavuga ati je nanje hamwe noza kuvyiga vyoba vyiza kurusha niko kuza ngaha nkamwiganira none nawe ntiyavyase yaranyakiriye arambira ati ngo dufashanye muvandimwe niko gushika ngaha niko gutangura gukora ibi mubona ngaha ego hama ndakubaza gatoyi mbega ko numva ufise n'umunyeshuri iyo usohoye uratanga certificate canke mbeze gute nta certificate ntanga kubera mu bisanzwe sindakomera nubwo ego tugwita uruganda hariho ibikoresho tutararonka nivyo byoza kurondera iyo certificate niturabishikako mugabo mu gihe kiri imbere uburyo maze kuba bwishi n'ubuhinga bwamaze kwiyongera cyane certificate twashaka kuzoyitanga ku muzoba yaje kwiga mbega ko mbona bino bintu bitangaje kuva hano mu ruganda gushika indani muri leta byabigeze he novuga ko siku ntibimaze gushika kure usije nk'amaze kuyibona bakatugendera abo twe kwita nk'abategetsi babijejwe nk'abamaze kuba bo dushikako nk'abajejwe ivy'amagara y'abantu
baramaze gushika kubera hariho imbabura dukora uraza kuyibona bagize amakenga bimvira ko yoba ifise nk'ingaruka mbi ku magara y'abantu rero paradushikiriye mbona bijije byo kubipima barabipimye basanze katangorane rero ni kuri ico gice novuga cyo muri leta nico naho novuga barabizi usibye ko novuga ko atakure birashika gose ariko ahatari haki biramaze gushika abantu benshi mwagwenye mu batuvuga ngo ibintu ndababwira ati hano hantu bakora imbabura nabonye imbabura nta hantu nabonye bashira amakara tumenyereye imbabura zijaka amakara tumenyereye amaziko aja mu inkwi hano hantu nahabonye imbabura nta makara nta hantu bashira amakara nta hantu haje inkwi no mumbana ibintu bikinyobeye reka rero ngomba kumenya ino mbabura yawe ikora gute imbere kuza kuyibereka abantu ikora gute ko no mbogo nimbabura mu gatanu mbona bashira amakara atanu nahantu mbona bacanira inkwi ikora yo bikora gute yo kugira ngo iteke bigenda gute murakoze bisanzwe dukora imbabura zitandukanye reka mbenda zidondore imbabura dusaye dukora ndaza kukubwira no kuri iyo umbajije rero turakora imbabura bacanisha umubire ijya vidage bakura mu mamoteri mu modoka iravamwo mu moto iravamwo no mu bindi byuma by'amamoteri bisanzwe birimo umubire uravamwo rero niwo sha dukoresha mu mwanya w'amakara uwo mubire kandi ugasanga hagenda umubire mukeya cyane ku buryo nk'iritiro rimwe ushobora kurikoresha nk'iminsi 5 cyangwa 4 bivanye n'ivyo watetse rero iritiro imwe igakora iminsi 5 iteka neza bagahisha yego irateka ibintu byose watetse usanzwe uteka kujya bateka saa sita no ku mugoroba urateka iminsi 5 igahera uriko uratekesha iritiro imwe yego hariho rero iyi nimbabura bacanisha inshenga z'amakara bijya bivu byavuye mu makara bijya byasigaye rero nayo turayikora dufate nkajya nk'umuntu hajya bakuye batuririye amakara umuntu ashaka kuja kuyora bijya bintu byasigaye akagenda gucana ni bijya nyene bakoresha ariko nko mu ntara zifise bafise bijya bigazi bajya bakora amamesa hariho imbuto zivamwo babyita imise nyimba ari mise mengani ko numvise babivuga bafise bijya barashaka kubikoresha muri wa mwanya wazanshenga ariko ino kubera bitaba bihashika twesha dukoresha zijya nshenga z'amakara ariko nkaho hari ivyo bintu nivyo baca bakoresha mu mwanya nawo wazanshenga z'amakara iyo ni yindi mbabura rero igira kabiri kijya naco bavuze ni isandugu ijya nubwo itarahera neza ijya izoba ari furu ifuru yayotse inyama canke iteka imikate bigena gute izo bikora byose izo bari furu ushobora gutekako indya ubwa mbere ugateka kandi wokejemwo n'inyama urashobora kotsamo inkoko canke mu rukwavu canke ukotsamo umukate bivanye n'ico wateguye gukora urashobora kubutetse ukaba unariko ranotsamo ikintu kimwe muri ivyo rero iyo nayo ntizo bikoreshwa umuyaga nkoba canke amakara canke iki na izo bikoreshwa na wa mubire nyene izo bikoreshwa na wa mubire hari hahuteka hariko n'ifuru ushobora kuba wo kotsamo ivyo bindi iyo ni yindi mbabura igira gatatu hari yindi mbabura rero nayo ne dusanzwe dukora ukoresha umuyaga nkuba gusa nubwo tutaza kuyibereka kubera itari hafi ubu ntayo dufise hafi ariko nayo ne dusanzwe tuyikora nashatse kuvuga ivyo dusanzwe dukora byose kugira ngo tuze kugenda dusigura kimwe kimwe yego twagiye twumva uvuga ngo uzokoresha umubire tutarabandanya neza turaheza kubitubwira neza none umubire ko ari ibintu vyirabura ari ibintu baba bataye ni gute cya kuvamwo urubeya rushaka gucanira yego murakoze mu bisanzwe birirabura kandi bisanzwe bitaka nihagira umuntu yumva iki kiganiro nashaka tore umubire acane niyabona watse araza kutubwira nanje ndamaze kwigerageza umubire ntiwaka ubona ahantu waguye uhaturiye menga ntihasha ngumbure ndanabikwereka ndaza kubikwereka byose umubire ntiwaka ariko ushitse kuri iyo mbabura harimo imoteri hari kimoteri iza gukenera umuyaga nkuba w'ivorote 12 vyumvikane urashaka gukoresha plaque soleil canke bateri iyo y'imodoka ku muyaga nkuba naho hariho chargeur ifise izo volts 12 nyene nizo ucukoresha
rero ya moteri ikasha itangura gukora iyo itanguye gukora rero wa mubire uca waka nka kurya kwa gaze bica bihi ari ukuntu icihindura na bya ndi bari kora bango byirabura ntibabikibaye vyirabura uwo niyumvira ati harashobora kuza umwotsi nta n'umwotsi uza kubera iyo moteri icikuramwo iyo hagiyemo urubeya mubire mukeya urubeya ruba rukeya rero no kuregera naho nyene ni kuri ya volume vyumvikane ushiramwo iyo iri kiraka urekura akabire gakeya kagaguma gakorokeramwo ima rimwe rimwe nko ku musegonda hakorokeramwo ima rimwe rimwe iyo ushaka ko urubeya ruba rwishi ucurekura mwinshi urubeya rucagongera rukaduka niyo volume iriko ishobora gukoresha muri ivyo okay reka rero nsubire mbaze umunyeshuri wawe kumbure hari ibintu byinshi amaze kubona nawe yamaze gutahura muri ivyo mbega nawe ndakubaze nibihe bintu muri ivyo umaze kwiga cyo girane niki kintu umaze guhera ku ntango uvuga ati no gikora nkagiheza nkagikuza nkanagisohora kuvyo maze kwigira hano uyu mwigisha wanje yasiguye yuko hari imbabura z'inshenga izo nari navuzwe ku bwa mbere arizo nari nsanzwe nkora no kuvuga ivyo ndabizi neza no kuva amaze gushika ngaha iyi mbabura mubona ikoreshwa umubire nayo nyine ndamaze kuvyiga ndabimenya ariko ico mbona ntarashikako ni iyi mbabu niri yabavuze yuko ishobora kotsa imikate wongera utekako ico nico ntarajako ubundi ibi bindi vyose biri ngaha ndashobora kubikora nta kibazo ego okay rero ndakeneye rero banzo dutembereze rero utugende twereka kimwe kimwe ingene gikora unadupimire tubone ingene ikintu gikora hama unatubwire tumaze kubona kimwe ingene gikora uragenda unatubwira kirazimbye canke ntikizimbye bibaye n'ingene ugende ubona ariko tugashaka uze kutubwira kimwe ingene bigenda bimeze murakoze cyane ariko hari ikindi ntare nakubwiye nacone mu byo nza kukwereka ndakikwereka kandi nashaka mbwire naba twumviriza abaduteza amatwi turakora n'imashini hari imashini dukora zijya kuveze zijya zibundikira amagi nabyo mu byo tuza kubereka turabibereka turazikora byose nibaza turaza kubereka rero muri make nkuko bibisavye reka turakwereka uko kimwe kigenda gikora ego hari nibindi ndaza kukwereka nisazi turatunze nisazi ego hoke rero reka badutembereze bagenda batwereka rero ingene bimwe bigenda bikora sibyo mugumane nanje tubugende tubona buno buhinga kabisa je nabwiye ko aha turi mu Bushinwa mugabo ari mu Burundi nabwiye turi mu Bushinwa mugabo ho mu Burundi hano hantu nobwa ko mu bidukikije barafite ikintu kinini bamaze mu bidukikije kuko nk'izimbabura nimwamara kuzijukira bizotuma mutacicira ibiti mudahonya amashamba ngo muriko mararondera amakara canke inkwi ugasanga muriko murakoresha izimbabura zikoresha umubire bavuze ko zikoresha umubire zikorana umubire nawo murazi ko ari ku magaraje ari nk'ibideshe baba bataye ari ibintu baba basheshe urumva ibyo n'ibintu bizogenda bituma ibidukikije bidahona cyane okay rero mugumane natwe nkuko mubona rero twamaze kuza handi tugira dupime atanatwereka ingene bigenda imbabura nagumye mvuga ni sibyo imbabura nagumye mvuga ni ndaza murayibona muna kano kantu ko kaberevre umenga kakorewe mu Buhindi cyangwa mu Bushinwa karabereye sana reka rero atubwire ingene bigenda kugira ngo yake ayicane itangura gute bimera gute wa mubire awushira hehe za volume yavuga niyihe hama anadupimira twereke byose ingene bimeze murakoze mu bisanzwe ibintu byose iyo tugo tabikora twebwe ari gihe twisunga ibintu bidafise akamaro bantu bibimvira ko atakamaro bifise dufate umubire bantu benshi barashobora kwiyumvira ati nta kamaro maze na kusesa cyangwa kusiga ku biti ntibiyumvire ko hashobora kuvamo ikintu gishobora guteka umuntu akarara ari rero uwo turawukoresha tukongera tugakoresha ikindi izi mpapuro baje kuzikoresha ntibasha bazita nta kindi zikora rero ariko twebwe two turakoresha inambabura turaza gukenera
impapuro urupapuro dushobora gukoresha rwanditseko canke rutanditseko canke igikarato bijya bindi nyene bisanzwe byaka bikozwe mu mpapuro. None izo mpapuro nazo ha ku mashini yacu ukazucishira ko mbona ino mashini atahantu ho gushira ibintu hariho. Yego muri make iyo utanguye gucana urakenera urupapuro rumwe canke zibiri utabagura duto duto zuragira twerekana aho tudushira tubibone. Utabuye uhejeje ucushira ro mu mbabura Muraho kantu ka umenga na kazingi niho ushira izo mpapuro. Yego aka kantu niko kaza no kwakamo umuriro izo mpapuro tudishira aha hantu. Hama wa mubire nawe wavuga namenga kantu niko kaza kuja mu mubire. Yego urakoze mubire uja muri aka kantu tukita reservoir aka kantu mubire uca ngaha ukuzuza akacanke ntiwuzuze bivanye n'ubufise. Iyi ni ya volume nayiko ndavuga iyo uguruye wa mubire urimo ngaha uca ngaha ukamanuka ucucahe uca ngaha munsi sinzi ko urahabona uca ngaha munsi ukamanuka muri no twiyo ukaza ukaca userukira aho hantu. Numva wa mubire bisigure ko uza guca useseka muri kano kazingi useseka ubonye hamaze kujamo mukeya rero uca wugara hano hejuru uca wugara ukareka kumanuka. None ko mubire tuzi utaka aho hantu uza guca waka guteho uri ngaho ko washizemo za mpapuro ntizizima. Murakoze ntizizima kandi izo nshizemwo aho ntayijimije imbabura izo zo kwaka zikamara nk'umunsi wa cyaho karenga cyane iminsi 2 canke 3 canke 4 atazi n'isubize. Kumbe bisigure za mpapuro nizo ziguma zakampaka n'intuze ya ihiye n'ibintu watetse bihiye. Yego zigumamwo pakeka ndabikuyemo nkatangura bushasha iyo ntanguye gucana ntanguza urupapuro ariko mu gihimba buri caka ntazi n'impapuro nshiramo zazanye nashizemo nyene nizo ziguma. Byumvikana ko izindi mbabura zikoresha makara canke zikoresha ibivunji by'intuze nko kwayibuza ariko iyi mbabura yawe yikoresha impapuro. Ya okay reka rero dusabe utwereke rero uyicane utwereke ingene bigenda byose. Ya nk'ibisanzwe rero murabona ko yambabura bagaye babidupimire. Bagadupimire mwayibonye kano kantu karabereye vraiment. Aka kantu ntubona ko gakuye mu nzi wawe. Ukavana n'intu byo gucana makara umukozi yirirwa aravyimba amatama sanzwe abanye bari kwarashamwe wa mubire none ko ushize umubire ngaha kandi watubwiye ko umubire uja ngaho haruguru. Bon ni kubera ari mukeya nshaka ko mubibona gusa nayo ubundi nayikushira ngaha rero ko ari mukeya ndabushishije ngaha kugira ngo wake nkumbure mubibone amuga ari mwishi nko mugihe nshaka nko guteka cyangwa umuntu yayiguze aca ushira ngaha hama kugura hano kamanuka byose. Mbega nkiyo haje umuntu kuyiguraho uramwigisha ukamwereka ingene bikora cyangwa ukamubwira na charger ikenewe byose ndabimwigisha abaho namugiriye hari nabo tuhora tujana muhira nkaca ndabacanira nkava bayibonye ege kuya ntibize bagore nahavuye. Okay dupimire turaba nk'ibisanzwe murabona ko ariko arashiramwe wa mubire wiwe hama kugira ngo atwereke ingene imbabura yaka tubone mbega imbabura yiwe izana urubeya rusa gute ko tumenyereye izindi mbabura zaka amakaro kumva ubushuhe mbega nayo nta rubeya iduza nta myotsi iduza imeze gute ariko byose n'ibintu tugira turabire hano mugumane nanje gusa. Aho rero umusanzwe ngabo uri gukora iki? Mu bisanzwe urumva iyo nkishiramo za mpapuro cambanza nkacana harindira akanya gatoya kugira ico cyuma kibanze gishuha. Iyo kimaze gushuha ibyo byose bica bivamo imyotsi biki byose bica bivamo ntibisubira. Bisigure ko ni mu guterekaho nk'isafuriya canke kibanza kurindira iyo myotsi gahera. Yego. Imyotsi mbanza kureka igahera kandi ntabwo mu bisanzwe ntabwo ishizamo ivamo nkicomeka ya moteri nakubwira ya myotsi icivamo reka nitwacomeka uraza kubibona. None ko bavuze ati za mpapuro ziza kwakamye imisi renga 2 canke 3
nkambona umenga zigira zihere ahubwo ntiwambeshe oya ntizihera ariko uraza kubibona je mbona bino bintu umenga ni hatari ogabo mubane nanje kabisa tubirabire hamwe nane nijyambere ndayibonye nijyambere mbonye bino bintu ariko nibaze ko tubirabira hamwe hano hantu rero mu bisanzwe ariko akoresha umuriro w'isora live washaka reka ndabereka ariko akoresha umuriro w'isora gusa ijya sora ni nini ni sawa atubwe kwa kwa ibintu bingana nka 12 volt ariko ino sora ni nini byose ngira turagira tubitahura byose turagira tubimenya hama ndakubazi kwijya sora mbona ari nini nkambona iri kuzuba imoteri iri ngaho ntashaka kugira ikibazo bo mu bisanzwe irashobora kugira ikibazo nyene ariko niyo mpamvu bona tuza turahigisha ahantu hari umuriro mukeya kugira ntize kugira ikibazo rero mu bisanzwe iyo atari nko kuzuba gishi ntaco bishobora konona ariko ari kuzuba gishi birashobora guteza ikibazo nyene rero nk'umuntu aguze ino mbabura bisaba ko acagura isora canke bisaba ko aza gukoresha ikinaye mu ruhande wo gukoresha isora ukoresha sharijeri yo ufise umuyaga nkuba ushobora gukoresha sharijeri ya nk'irya telefone mugabo yo yibifise ivolte 12 sharijeri ya telefone ifise ivolte 12 rabaho iriho dufate nk'ajya amadabudateri hajya abafise volte harimo yafise 12 siguye ko ari nka zya sharijeri za sama piano cyangwa televiziyo yego nizo nyene nizo umuntu ashaka gukoresha yego mbega ho no umuntu aguze no mbabura yawe iyo sharijeri yimuhana canke imeze gute sharijeri turayimuhana kuko hariho ubadashoboye kuba yo yironka byihuse twe tuba tuzifise mu mahera tuyigurisha tuyimuhana sharijeri hama ino mbabura yawe ikabiri ku gaciro kangana gute mu bisanzwe ino mbabura iri ku mafaranga 200 ariko iyo ari nk'umukiriya hari igihe tumukatura tugakura ko amahera bigashika nko mu 180 cyangwa 170 yego mbega biraborohera kuronka ibikoresho biyikora muko mbona umenga byose ni ibibamahanga canke ko mbona umenga harimo nibyo basudira musanzwe mufise atelier de soudure bon ntayo dufise kandi ikindi ibikoresho turabikura ngaha mu Burundi usibye nk'ibyo usanga ntibikorerwa ngaha mu Burundi biva hanze ariko sitwe tubirondera ko biba bivuye mu bindi bikoresho twebwe tubiteranya kugira bize gukora ico dushaka harimo gusa PS nyene twitwa tuva hanze mugabo tuza dufise ikindi tuza gukora twebwe tuza kuduhindura kugira dukora ivyo dushaka twavuye hanze mugasi twebwe tudutumako yego mbega kugira ngo muronke imitahi kwiye konzi leta isanzwe ishigikira urwaruka biciye muri paeje mwebwe mwamaze kudepoza no mugambi wanyu muri paeje bo muri paeje ntiturajayo gusa turimirije kujayo mu gihe hari ico nigeze kukubwira hariho ibyo tukitegereje nko ku ruhande rw'iwacu turacakora dukoresheje uburyo dufise tuzoza kugera aho tujaho muri paeje mbore hari indi ntambwe twateye ego mbega nkamwe imana ibafashije paeje kabashigikira ikabaha imitahe mubona mwosora imbabura zingahe nko mu kwezi cyangwa mu mwaka imbabura dushobora gusohora bon ubisanzwe kubera abene gihugu nko kugera kuri ino saha si benshi bamaze kuzimenyera zino mbabura si benshi bamaze kuzimenyera ariko nko mu gihe wozimenyera bose mu bisanzwe turashobora gutanga zitari nkeya ariko nubo barazigura batari bake baramaze kuzigura barazizi ku buryo nko mu kwezi turashobora gutanga nk'imbabura zishika nko mu 30 cyangwa 20 urumva nko mu mwaka urumva twotanga nyinshi kigira kandi aha ni mu gihe batarabimenyera urumva nko mu gihe bazazimenyeraho tuzotanga nyinshi cyane yego mbega nakaye kamaro umaze kubona kuri zino mbabura zawe akamaro kuri zino mbabura ako nobona nundi yokabona icambere nta makara jako nta makara jamwo ikigira kandi umubire novugura zimbutse hari n'abashobora kuronkera ubusa atana amafaranga gutanze kubera ashobora kuba afise nk'imodoka yahora bikuramo aca bisesa ariko mu gihe yabafise no mbabura ico gihe ntadusaba kubisesa ikigira kandi mu magaraje umubire uriho iyo ubayemo rero no kugurisha igo barashobora kugurisha bivanye nuko woba ukeneye mwinshi biki ariko hariho nk'abashobora no guhera ubusa biki nibindi yego mugabo nubwo ukwitwa uragugwa ntabwo ugwa amafaranga menshi
amahera makeya cyane. mu bisanzwe n'ibintu byawe ndiko ndabiraba mbona ari ibintu bibungabunga ibidukikije mu bushikiranganje bw'ibidukikije nabo bama babahimiriza abantu kuticira ibiti canke kudahonya amashamba ngo ariko arondera amakara canke ariko arondera ibindi bintu bibafasha guteka. Mbega we niki yo ufasha wosaba mu bushikiranganje bw'ibidukikije? Mu bisanzwe ico nosaba nkuko bivuze imbabura irakingira ibidukikije kuko ntabwo hicigwa ibiti kugira ngo ducane. Rero nk'icyo nosaba muri make nanje mwabibungabunga ibidukikije urumva ko nanje ndimo. Rero nosaba abijejwe nuko boza bakadufata mu mugongo hama tugakora byinshi ku buryo bimwe nayiko ndavuga ntanga zikeya ni kubera wanashaka uburyo nyene ari bukeya ariko mu gihe uburyo bwari bwishi ndashobora gutanga bitari bikeya. Rero nuko boza bakadushigikira hama nko mu gihe noma ndiko ndabikora je nyene nkingira ibidukikije ugasanga kari imbabura ziko ziragura bakeya mu gihe byo kwijukirwa zikagura benshi n'abandi bakamfasha mu kubihimiriza. Muri make urumva yuko ibidukikije bizoba bikingiwe cyane nta biti bizosubira kwicirwa tuzadukoresha zino mbabura gusa ego zikingira ibidukikije. Mbega urubeya itanga nugo nyene rusuko nyene cyameze gute? Ugo rubeya ko muntu menga ruba ari gwishi ntushaka guturira gutobora amasafuriya? Ugo nta safuriya ushaka guturira ugo rero ukeya. Rero ikindi nakubwiye mu gihe umubire twawushize ngaha iyo twawushize ngaha iyo urimwo ngaha nari kuca ngabanya ntubu kimanukamo iyo uretse kumanukamo rero urubeya ruca ruja hasi iyo umubire ndawuretse ukamanuka urubeya ruca gongera ukabagwishi ni yare garaje nakubwira kubagwishi ni gwishi kubera na umenye ngaho mu kubusukamo nawushije ngaha ariko mu gihe uba uri ngaha biroroshe kuba ndawugabanya cyangwa se nkabongeza umuriro bivanye no bankeneye. Yego watubwiye ko abajejwe amagara y'abantu bigeze kuza hano baze kuraba ngene imeze ko numva je umenga urubeya iduza umenga rurakira mu maso ntigo warusha kugira kononera amaso y'umutetsi. Nta maso y'umutetsi urushobora kononera kubera mu bisanzwe umuriro wari wo wose ni kwera uhagaze hejuru umuriro wari wo wose mu bisanzwe burabyemwo cyangwa uri mande yawo ntihabura ibintu bishobora kuza ku mubiri wiwawe ushobora kumva nk'ubushuhe cyangwa n'ibindi. Rero ndiko ndavuga ati ni ukubera uri hejuru ego nibaze ko ata kintu gishobora konona kuko abatari bake barashinga intahe izi mbabura nta ngorane turamaze kubona nimwe kuri zino mbabura. None aha rero atakubesha kugiyemo aho rubeya ruza gumora ubwo nyene mpaka unteke mpishe nugo canke rukiyongera bivanye kumwe nabikubwira ushaka gwishi mu gihe twabushize haje mubire urubeya ruca rwagwishi kigira kandi kubera izuba rikorera renga burya inguvu ziza muri ruza guhabwa inguvu n'iri ya moteri iyo twarose yari nko kuzuba urabona ko izuba rikorera rengera twakoresheje plaque soleil nayo urabona ko ikora nko kuzuba rero kubera izuba rikorera renga niyo mpamvu imoteri itari kirakora cyane ariko yaba ari nko kuri wa muyaga nkuba za volts 12 zikwiriye aho umuriro uri kuraduga cyane uri kuraka cyane ariko je nivyo mbona n'uburubeya siruke aho nimba mbwira ko rudashaka kuzima ngo hamwe nteretse ko nk'ibiharage nkeca nkirigira ahantu usange byazimye cyangwa nisigiye ko nk'inyama nkasanga zapfuvye je ndibaza ngaho ibintu ni sawa gupfa coco cyo ntigikunda cyangwa kuzima aha nubwo iyo moteri no icomora ubu imbabura yamaze kwakira haca habura gusa inguvu zo kugira ngo umuriro ushike nko kwisafuriya kugira ishuhe na ningoga ariko kwaka yoguma yaka ikigira kandi imoteri mu gihe itariko irakora hashaza umwotsi kumwe nabigusigurira hashaza umwotsi rero imoteri kuyicomeka kwa kugira umuriro ugira ingovu kandi hacabamo n'imyotsi nibaze n'ivyo ubona nta myotsi ubona irikira ndibaze ko ubuzima bw'amasafuriya butagera nabi gusanga yirabuye yatobaguritse meze gute nta mpungenge umutesi ashaka kugira nta mpungenge nimwe ishobora kuza kuri no mbabura mu bisanzwe je mbona arakantu keza ko kugura uri kuradukurikirana kuri Miracle TV 257
nizere ko kano kantu mu kanya uri kura ugomba unsabe contact irunsabe contact umbaze naho akorera kugira ngo uze usome ino mbabura vraiment je ku bwanje ndibaza sinza kuyisiga kuko ndabona ko hari aye madame aza guca nterura ambwira ati amakara yaramubangamiye umufuko ugeze ku bihumbi 100 ariko no musi agira kiri ibintu byo kwama abwira bamwe bagira amakara guze kunzana agafuko ni hatari ya hama rero tukeneye utujane rero ku bindi bintu nabonye ukora ibintu byinshi nabonye ibikopo byinshi nabonye ibintu nabonye je nagwise urusanduko ariko wambwiye wafise urundi zina wagwise nkeneye rero ugenda dusigurira kuri kimwe ndibaza ko imbabura bayitubwiye hama mu nyuma uze kutubwira adresse yawe hano hantu ukorera mbega aha ukorera ni muhira canke ni atelier yawe ni mu bisanzwe aha niho msanzwe mbaye niho mpanze rero niho nsanzwe nkorera nyene ibikorwa ngo rero nkuko ariko aravuga iyi ni mbabura izoba navuze ko itarahera iyi mbabura izoba iteka yongera yotsa nk'umukate canke nk'inyama inkoko urukwavu n'utundi twoswa bisigure ko ari furu ni furu iriko imbabura rero ntirahera kumwe nabigusigurira bega nayo ko mbona mu kagakono nyene hariya nayo nyene izokoresha wa mubire nyene bimeze gute sawa urakoze mu bisanzwe izoba ikoreshwa wa mubire rero mubire uzoba mu gucana umuntu arugurura nkuko agacana hajya imaze kwaka uca wugara isafuriya utereka ngaha ya furu nayo yego ndakubwira irino ego aha niho hazoba hari iyo furu nyene ushiramo ibintu ya nkoko mukate canke ibindi bintu bisanzwe byotswa mu ifuru rero iyi ntirahera ntumbore niyahera uzogaruke kugira ngo uyibone neza kugira ibintu no kuvyereka abarundi kabisa no kuvyereka abarundi uko bino bintu je nkihashikana kubwiye ko ninjiye mu Bushinwa mugabo ari mu Burundi urana biratangaje abikeneye ko abantu babimenya noneho ko mbona aho hejuru hari utuntu dutoboro twishi ariko iriya mbabura ya mbere twabonye utereka hejuru yakajya gatobo yakajya kazingi ushira mu ijya ntuze ariko iyo nkaba mbona udutoboro tudahuye na hajya ahantu wacishije yantuze nayo bica bigenda gute ntitanga umuriro muke ntabwo itanga umuriro muke kuko iki cuma ubona ko hejuru ubwaco kirashuha gishushe n'umuriro canke urubeya ruba ruturuka hajya muri tujya dutoboro nyene urumva ko aba umuriro mwinshi cyane rero ntabwo ushobora kuba umuriro mukeya ahubwo uraba mwinshi no kugabanya kwa kundi wabibona hakabaho kugabanya umuriro uba ukwiye bisigure ko ubu kujya inyama yo mu ifuru canke agakoko ko mu ifuru bitakibaye by'abakire gusa ubu n'umuntu wa muto wese azoshikirwa biciye iwawe uwari wese azoshikirwa kuko imbabura mu bisanzwe uwari wese yoyigura bwa mbere twakunda kubibona nyene mu bantu b'abatunzi bafise byinshi canke tukumva ngo abazungu ngo ibiki ariko natwe mu Burundi urabona ko ibintu bimeze neza mu Burundi musigaye mumeze nk'abashinwa musigaye mukora ibintu bikomeye ego turagerageza mu bisanzwe kuko urwego canke urugero abarundi bagezeho cyari tugezeko nkatwe dusanzwe tubirimwo ibi by'ubushakashatsi turabona ko tugeze hatari hato turagize kurego mu minsi dusanga dukora n'indege amahana aho mpande yanje ndahabona utuntu duguhono utunatwo n'utwiki hambavu y'ivyo arico nigeze kukubwira aha twari turi mu bijanye n'ivy'imbabura iki rero ubona ngashi isimbabura ariko kandi mu rundi ruhande n'imbabura ariko siyo gutekako iyi rafise ivyikora iyi nimbabura dutereka cyari dushira mu nkoko iyo tumaze kuba dukoze imashini byumvikane harabaho ko imiswi ishobora kuboneka iyo imaze kuboneka rero imiswi iki ni gikoresho gishobora kuyifasha muri wa mwanya inkoko ibundikira abana bayo kugira nkajya haje nk'imbeho canke iki rero natwebwe kubera ziba ari inkoko nyinshi kandi zitaba zabyawe n'inkoko imwe
ziba ari nyinshi niyo mpamvu turondera imbabura dushaka gukoresha iza kuzishusha mu mwanya wa ya nkoko iza kuza kuzishusha none ko nayo nyene uyita imbabura nayo urashaka umuriro cemera gute ushiramwo iki niyo mpamvu nahise imbabura ushiramwo amakara ayo makara niyo aza gushusha hahandi wazishira ujamo amakara ari ku rubeya canke bimeze gute amakara mu bisanzwe nta rubeya azana urashiramwo hamwe ugashiramwo umuriro agumamwo yakana kujya kwimbabura nyene kujya kuntu ugashushiramwo ya miswi nticisha ntushiramwo mwindani mu nkoko bambaye mu nkono canke muri iyo mbabura oya imiswi ibiriki utereka dufate ari nko mu cyumba urashobora bivaye nuko kikinga nico cyumba urashobora gushiramo izimbabura nka 2 canke 3 uzishira kure zifasha kugira haboneka ubushuhe canke yego zifasha kugira haboneka ubushuhe mu bisanzwe ntabwo utereka inkoko ntabwo zishiramo ngaha ubushatse kuzotsa rero nanyagira ngo ati ku mpande ku buryo ubushuhe buza kuzikwira aho ziba ziri ubushuhe bukazishikira nanje burya nagira ati none ugira uce wotsa ubuswi bukivuka cebira gute bavya ko birantangaza hama rero mu rundi ruhande wambwiye ngo urafise amakuveze wambwiye ko urafise amakuveze abundikira naho woshaka kudushikana haherereye mu mwanya yego okay tutadutere intambwe rero tugende tubibona ya musanzwe rero abonyene tugiye kuraba amakuveze tugiye kuraba kuveze tugiye aho abundikiriye amagi turabe naho ingene bigenda ingene bimera okay none iki kintu ni wagikoze iki kintu yego iyo ni yakuveze nako ndavuga urumva ko iri kiranaberura kiraberura imiswi yego niyo kumburi kubenga bukomeye ko kino kintu gisayangana ko kino mu kintu gimona gisa neza iki kintu sico watumye ko mu Bushinwa nico wewe nyene witeranirije wowe nyene ibi bikorerwa ngaha mu Burundi ari nayo mpamvu nobwira abantu bose mu bisanzwe ntibazoze bari biyumvira ko hanze ariho hari ibintu bizima cyangwa bikomeye canke bimwe twahora twumva kera ubu ngaha mu Burundi turafise byinshi turakora byinshi nk'iki nyene uriko urakirabona mega cyavuye hanze mu Bushinwa n'ahandi ariko iki cakorewe ngaha ni wewe nyene wagikoze n'amaboko yawe ni watamwe gwicapa kunyene ukuntu nyene kimeze je ntaranakibona utaranacugura ndakibona utaracugurura mbona ari ikintu kibereye uri kuraraba umenga gikoze nyene cyakozwe n'Abashinwa nibo tumenyere bakora ibintu bikaze ntihomeye ko ari mu Burundi mbega wewe wagikoze waciyumviriye gute canke arantu wabyize bon ntabana byize usibye gusa novuga no kwigana ko kabaye mu gatoya ni gatoya kuko nta shuri hari nibaze beshi murabizi nta shuri hari kigisha ibintu nk'ibi usibye nk'amashira hamwe yazayigisha ibintu by'imyuga ayo mashira hamwe nayo rero ukacusanga nko mu gihe bakwigishije nka tumwe nawe bivaye n'utundi tuntu watoreye ahandi ugafatanganya ukaza gukuramo ikintu kizima rero nta shuri nicayemo banyigisha bino habayemo gutoratora kamwe hariya kandi hariya ariko kandi inza gusanga gikoze nk'uko icari kuva hanze gikoze kuko iyi ubona ngaha ijamwe amagi 156 iyi rero ibi yigize byose zimwe dusanzwe tubona hanze ziva hanze ibigize iriya nivyo bigize niyi kuko hariho ibice bigize ubwa mbere hariho amagi ahagarara hakaba nikiza kuzana ubushuhe hakaba n'ikintu kiza gutuma amagi yihindukiza mu mwanya wayo hageze arihindukiza hakabaho naho ushira amazi aza kurondera imidite hakabaho naho ubiregerera byose ku buryo ushaka imidite nini ubiregereraho ushaka temperature nini canke ntoya uko bishatse rero niko niziva hanze zikoze nta PS nimwe iriko ngaha itari kuri iyo izo twita ngo zakozwe n'abazungu mbega ko hano ahantu mbona ko akantu k'akaekra kerekana ibintu by'ibiharuro ko kamazi kuri no machine ni kimwe nayiko ndakubwira mu bisanzwe nko ngaha ko tuko turaberura temperature ni iyi nayo ni humidity
turiko turaberura ariko mu ntango siko tuba twabigize hariho ibindi biharuro tuba twakoresheje aho rero dushaka kubiregerera ningaha tutiriwe dupfundurura hariya ngo tugire ibiki n'ibindi ngo amagi ngo tuyazungurize ngo bikiho ya ntashaka kuyazunguriza nkora ngaha nyene acazunguruka yose ariko ivyo ndabigira mu gihe ari je nshatse kubigira ariko jewe iyo abundikiriye nk'amagi arimwo cengenda igisigaye yoyo hari umwanya amara akihindukiza atari jewe ndinze kubikora yoyo akihindukiza ubwayo ko duze umenga inkoko mu buzima busanzwe ibundikira imisi 21 canke 22 iyi mashine yawe ibundikira imisi ngaha bo nayo ni nka kujya kw'inkoko ni 21 ntirenga rero ngaha ku mashini ku munsi wa 21 niho ntangura kubona imiswi ya mbere ikaca iduga nkamaza nk'imisi 2 kugira ngo yose aheremwe neza dufate 20 umunsi wa mbere wa 21 n'uwa 23 n'uwa 24 aho imashini mbanjimije cankuramwe imiswi nkaca ndayishira aho nayiteguriye nza kuyikorera bya bindi twabona kwa za mbabura tumwe nasigura ati nizo yego mbafise hano nateguye nshobora guca ngira iki shira ya miswi nkaca nkorera mu bwa buhinga bwose mbega inkoko bambe ino mashini yawe tanguye kuberura yibugaye ukunyene uramenya ko imiswi yawe rikizikomeye cyane uramenya hari yapfuye bimenya gute mu bisanzwe ndemerewe kugurura ariko nubwo ntobigira kenshi kuko temperature itakaye si byiza ariko mba nemerewe kugura nko mu gihe ziko ziravuka ikigira kandi kuza zikomesha zidakomeye ico ntikiba kireka hakogira indi sanganya nkuko n'umuntu yogira isanganya nubwo yoba iriho yakuze ishobora kugira isanganya ngafa nonga hariho sinovango byose ngo bishibamwe ngo bimeze neza oya hariho nk'amagi wanashaka ashobora kutaberuka mugabo nkaho ntaba yavuye ku mashini byavuye nko ku nkoko cyo n'ikindi kintu kirekire no gusigurira naho twoba tugiye mu nkoko kugira umenye igituma rivamo umususha ritawuvamwo twashize mu mashini urugero ntanga ni nk'uko ku nkoko n'inkoko irashobora guta amagi kayabundikira hakabamwe yiberura n'ayandi ntiyaberura no ngaha rero nuko bigenda ariko bijya byose babifise aho byaturutse hari impamvu nosigura ndende bisigure nguzi no mashini yawe nubwo ntuba norora inkoko nogura amagi ahandi hantu hariho yose komeye nkashiramo amekazo yaberura birashoboka ariko ivyo ucukorana n'ababimenyereye amagi dushiramo ngaha ntabwo aba arajya bayerereza mu barabara abana canke ayo bagura bisanzwe oya namagi aba yizewe ugura ahantu hizewe ahantu haba hizewe ushobora baba bafise nka projet y'inkoko ukamubwira ko arayo kubundikira ajya bita ayari fekonde ajya bayarabonanye n'inkoko zirabonanye n'isake rero ayo niyo abayizewe ku buryo uza kuyashira mu mashini ikayaberura ego mbega hano hantu ho nshizemwe amagi ko nzi inkoko zitandukanye mwankashamo amagi y'ubwoko butandukanye hose azoberuka yose ubwoko butandukanye washatse kuvuga ubwa za mutoyi nimba ari za sekagana nimba ari iziye zose burya bwo bw'inkoko urakoze cyane irigi n'irigi nubwo ryoba ry'inkoko canke rikaba ry'imbata canke rikaba ry'idendo irigi ryo ari ryo ryose usanzwe uzi irigi ryose ushizemwo riraberuka mugabo bivanye ay'inkoko arafise ibiharuro tugira ko ngaha kuri afise shaje uri kurabona ay'inkoko turafise ibiharuro tugirako ayidendo turafise ibiharuro tugirako nayimbata ndibaza muga yimbata arashobora kuba yogira ku biharuro nk'ibyo inkoko dukorerako mugabo nk'aya dendo arafise ibiharuro bindi cyo dukorerako bitandukanye n'ivy'inkoko mbega umworozi ariko atwumviriza umworozi yorora inkoko ariko atwumviriza canke ugomba kubitangura iyi mashine yawe biruko gaciro kangana gute iyi mashini nakubwijamwe amagi 1056 iyi ibiri ku miliyoni 4 z'amarundi gusa aha ni kubera basi twebwe tukiri bashashe tukirondera abakiriya nayo bundi nk'uvuga yitume hanze kwa kundi iyo mushikiri ku mahera menshi cyane tuvate ko imiliyoni 4 yonyine amafaranga nka make nkayo ikintu kingana nko cyose aca gitora kibagwiwe kibagwiwe si ibyo gusa n'ibindi tumuhana n'ibintu byinshi reka ndakwereke icambere ngiki ibi navyo bikamufasha iki
ni ikintu amagi dushiramwo ariko hari akantu gahagarara k'amagi reka ndakakwereke ni palete mugabo ntabwo imeze nka za zindi dusanzwe tumenyereye iyi ni palete ijya mu mashini ijya mu mashini nibaze urabona ko ijyamo n'amagi menshi si nka za zindi usanga zijyamo amagi 30 iyi ijyamo amagi 88 ino palete imwe rero iyi niyo tuza gushira aha rero cha dushira mu mashini tufate rero iki nico cumba ushira mu mashini kitonzemo amagi yego ko wavuze kiri hindukiza kisha cinduze gute iyo kihindukije mu bisanzwe ibimeze nkuko mu kwihindukiza kwayo iricurangura nkuko igahagaranga mundi mwanya ikaza kongera ikagaruka reka ndabikwereka ngaho birakunda ko uguruka twereka ingene biko biragenda byose bantu b'Imana nababwiye ati hano hantu ni mu Bushinwa uravye ino mashine muriko murayibona bibaza mugenda mubibona murana ko harimo amagi harimo izabero ziriho ziravamwo harimo ibintu bimeze neza rwose murabona ko hariyo n'itara mbega rya tara ryo ridufashike rya tara nko mu gihe nk'ubu ziriko ziravuka rifasha kuza ndahabona mbonamwo canke nko mu gihe iriko irizunguriza kwa kundi hindukiza ifasha kugira ngo mbone ko biriko biragenda neza mbega ndabonamo hariya na vandrateri hariya nuko ngira ngo iriko irazunguruka se ko ibona neza iriya vandrateri yibifashike ntizihuye umuyaga mwinshi ugasanga zagize ibibazo oya ahubwo itarimo ntivyokunda kubera irya vandrateri niyo ituma ubushuhe bukwira mu magi hose ko mbona izaberutse zose ziko zijana hasi ziho zishira hasi ziniwe zimanurayo canke bigenda gute oya izi iyo hageze ndazikuramwo bivanye naho nateguye nkazikuramo nkaca ndazitwara aho naziteguriye okay rero ndibaza ko umwanya mwabibonye ibintu byose mwagenda bibona urana ziko ziravuka bazita kuberuka canke bavyita gute no kuberuka hama bimene ko ndakubwira nuko kira tura bano Imana murabona biriko biragenda biriko biraduga biduga murabibona murabona ko bigira bihenuke bigira bibenduke ahera guha sinyare kugejeje canke iriyo nyine hagarara iri hagarika ubwaye hageze none aho uzigize nkuko abagombye kugira bigende gute ubuswi bumere gute canke wa mwanya wo guhindukiza nko mu gihe amagi ataratangwa kuvuka niko yahindukiza none ko mbona uyiduze ikabenduka mu gijyo nyene siri kaguma hahandi nyene ibiri hindukije gute bo ikoze ku buhinga nye ku buryo ahajya irenze hajya amagi yo jameneka rero bisaba tuba twaregeye ku buryo amagi aguma uruhande rumwe ku buryo adashobora kwibirangura hagende acameneka none iyo housing ni wewe uyiteranya canke hari umwe ugura bimeze kunyene hama wewe ari utuntu dukeye twonyene wongeramo oya byose nije ndabiteranya yego izo nimbaho nibiki wakoreshe nibiki ukoresha hari akwibagiye harubwo wibagiye ntabwo ari imbaho yego rero ushobora gukoresha ivyuma ushobora gukoresha imbaho ndabikora mu buryo nkeneye jewe dufate nk'iki iki kintu ubona ngaha si icumi co ni urubaho rukoze mu buhinga bwago ururanga uko nyene cyane urutegura rumeze uko je nije ndarukata gusa ndarukoramo uko ndabishatse nije ndarukata ndarukora indani nabonye ivyuma byinshi nabonye amavandrateri amatara numvise ibintu bugwa bugira gute nabanye ibintu byinshi bijye bintu byose ubikura he ni urarangura canke imeze gute bo ndabirondera ndabigura muri make kubera mvuze kurangura ni nkuko ndangura byinshi nshobora gukoramwo byinshi oya jewe kubera uburyo butaraba bwishi iyo ari umuntu ayikeneye aravuga hama amaze kubivuga
ndazana ibikoresho hama nkamuteraniriza nkaca ndamuhereza. bisigure ko nk'umuntu ayikeneye aguha komande akurindira iminsi ingana gute? Amakomande ampaye komande nko mu minsi ishika nko mu 10 imashini umuhereje imashini. Yego. Okay, nabonye handi ahantu hororeye isazi. Wumvise umugambi wanye n'icyubahiro. Naho ndagomba hadushikane gatoyi hatwereke udusigure nibe n'ingene bimeze. Murakoze reka dushikeyo. Bantu b'Imana nakubwira ati no mujene yaritahuye. Uyu mujene yaratahuye ico umugambi wanye n'icyubahiro uvuga canke ico nyene n'icyubahiro wenyene ashaka. Arashaka abajene bakora, arashaka abajene bafise mu mutwe bafise vision. Rero no mujene novuga ko ari mu bambere bamaze kumva bumvise no mugambi. Twamaze gushika rero hande yororeye isazi murazibona. Imbega zino sazi zozo bimeze gutere ivyazo. Murakoze zisazi muri make. Ntabwo bazirya. Izirafise igituma tuzoroye hari abantu bashobora kwiyumvira ati none muntu yorora isazi bigira bigende gute. Isazi kimwe mu kuzorora bivana n'ubworozi bundi ubu ufise ku ruhande. Iyo ufise ingurube urashobora korora isazi hariho ibyo ziza kugufasha kugira ngo uronke ibyo uzigaburira izo ngurube bivuye mu isazi. Ufise inkoko urashobora korora zino sazi hari ibintu biza kuvamwo biza kugufasha kugira ngo ugaburire izo nkoko. Hariho n'abantu boroye amafi. Iyo ufise ayo mafi urashobora korora zino sazi kugira ngo zize kuguha ibintu uza kugaburira ya mafi. Rero muri make izisazi tuzitunga kugira ngo zize kudufasha mu bundi bworozi tuba dufise. Inkoko, ingurube, imbata, amafi, izo sazi rero ziza kudufasha kugaburira kimwe muri ivyo. Okay, dufate nako muri ivyo byose ushaka kuba urumworozi w'ifi, urumworozi w'ingurube, urumworozi w'inkoko n'ibindi byose. Jewe sange wewe nawe uzorora kugira ngo uzidandaze. Kuzidandaza ndazidandaza ariko kandi wabonye ko n'inkoko tuzifise maze kuzibona ziko ziraboneka. Niyo mpamvu twe twateguye nibi kugira ngo dushe turonka byo tuzigaburira n'ibindi. Rero ibyo twozigaburira siko byose ndabifise ariko ndabikora uko nisunze ko ejo hashobora kuboneka umuntu ashobora kuba iyo bafise muri ibyo ntafise akaza nawe akagura agashira. Arashobora kuba afise ingurube je ntazifise akaza akagura akagenda akorora nawe akagaburira za ngurube. Cyangwa ashobora kuba afise amafi akaza akagura akagenda korora akagaburira ya mafi yiwe. Rero siko byose ndabifise. Oya je mfise inkoko gusa. Sawa rero nkuko tubona isazi zimwe ziduga hejuru kuri uwo musegetera. Hari tubona n'ibindi bintu hari amwe ibase ujya navyo nibiki bisigura iki navyo? Mu bisanzwe aha twagiye kure twatanguriye kure ari hambere mu bisanzwe bihera byose. Ariko byose nubwo bifite aho bihera ariko byose birafise ukuntu byubatse. Dufate biriko biraguruka izi nisazi. Izi rero zamaze kuvuka ziragira aho rero zigata amagi. Zitaye amagi hano tuza kuyashira. Tuyashizeho aza kuva mu kintu kimeze nk'urunyo. N'urunyo nyene gusa. Muyashira hehe naho? Ayo magi canke ayo magi isaze ho muyamenya gute ko aramagi bino ndugano banumumengano ubundi buhinga. Mu bisanzwe kubera zugaraniyemo ngaho urabona ko zugaraniyemo ntaho zija nta n'izindi zinjiramo. Hariho uburyo tuzitega umutego zikaza kubera hano usanze tutaramara kubitunganya neza kugira ngo nkumbere ndabikwereke byose. Hari ahantu dushira uduti. Ziza yamaje ziyashira uruhande rumwe kuri nyaduti nyene. Twebwesha dufata tukayakurako tumaze kuyakurako turafise ahantu tuyashira akaza kuvamo kuberuka no yita nko kuyaberura. Ego aho tuba tuyakuye hano tuyashira ahantu hitwa nkaho tuyabundikiri hama kaza kuberuka akacavamwo bya bindi nakubwira. Ndabikwereka hajya biriho. Rero iyo zimaze kuba amagi zikongera zikavamo izo nyo navuze zirakura turazigabura. Hari ibyo tuzigaburira zikuze hari urugero zishikamo zikaca zisa nka kujya bijya bari kurambaza jya biri mu imbase zikaza zisa nkuko bikirabura. Iyo bimaze kwirabura rero
aho ziba zigira iki ziba zigire zivuke n'ubundi zongere zisubire zibe isazi bisigure rero bya biri mu ntuze byose bigomba kuvuka ivyo byose ayo na magi ayo agomba kuvuka oya yose amagi aho zaravuye mu magi ahubwo izo reka ndazite nyanyo ariko aho zarapfuye iyo zimaze kugera ku rwego rwo kwirabura ntizisubira kugenda abona ko zitikoma aho rero ziba zirindiye ahubwo zivuke bugira akantu muri make bisigure rero ko isazi kugira ngo igire ibihe ibanze kubaho ibanza gupfa imbere yuko ibaho yego mu bisanzwe nako ndavuga ivuka kabiri ubwa mbere ivuka ari rigi rikavamo ikintu kigendagenda kimaze kuba ikintu kigendagenda kirageraho urugero rwacyo kikongera kigapfa nacone kikacyonye kikavamo ikintu kiguruka yego rero numva ari ubundi bwenge ari ubundi buhanga ndumva n'umumenga no ifatira umwanya ubundi munsi nkabigarukira karibu uraze reka ndakwereka hariya ibigikomeye bitaravamwo bitaragera ku rwego rwo bivamo amasazi hajya turabifite okay bantu b'Imana narabwiye ati iyo umukuru w'igihugu avuze biba bikenewe ko avuga rimwe abandi bantu bakumva inshuro nyinshi murabona ko uno mujene yamaze kuba yitahura no mujene yamaze kuba yumva bya bindi president akunda kuvuga murabona izi rero bavuze ngo niki ndazitinyo ariko sizazi nizo mu twarete oya kuko nazijya sazi ntabwo ari zijya mu sanzwe mubona ziguruka ni sazi z'ubundi bwoko rero izi ndashobora kugaburira inkoko bigakunda za ngurube ndashobora kuziha zafi ndashobora kuziha bimeze uko iyo rero bimeze uko ntihaba haragira aho bivamo isazi biza kuvamo isazi byamaze kwirabura nka bya bindi tubonye hajya urumva bimaze kwirabura ntuce bitora ngaho ukabishira muri ya basi ndabitora nko ngaho urabona harimo ibyirabura nk'utu camaro mwanya ndadutora utu twirabura twose nkadukura nkadushira kwatwo nitworosha tuza tukavamo bijya bintu rero aha ibi ubona ngaha byavuye muri nyamagi nariko ndakubwiye ikazo zose niyo zose wazigiriye canke ni imbuto ba waraguze mu bisanzwe ntaho wazikura tugura imbuto hama tukazikurikirana mu bisanzwe tugura amagi hari haba barazitangwe bazorora nk'uko nanze ndabitanguye nk'uko uwoza arashobora kuza akagura amagi cyangwa akagura bimeze nk'uko nyene agatwara akorora nawe bikagenda neza mbega nga aya magi ngaho uyagurisha gute arazimbye canke bimeze gute novuga ko azimbye cazimbutse kubera mu bisanzwe uwo ri gutuma ntawo wari kura udasanzwe udahuye n'umuntu asanzwe abikora ntaho wazikura rero amagi igarama rimwe turigurisha 220 zimeze uku aha tushira ku biro ntabwo tuba tugishize ku magarama aha ikiro kibi turiko turabona ngaha ikiro kigura 250 byantu birazimbye hama ku ruhande rwawe ndabona umutama muri kumwe ni papa wawe cyane uyu umutama dukorana muri bino bikorwa nyene yego mutatu kuramutse amahoro cyane gose hama uno muhungu ategitangwa gukora bino bintu nimwe mwamwigishije canke byagenze gute oya sije namwigishije jewe ku izina ryanje nitwa Manirambona Gerard ndumurotrete narapassionye mu kazi hanyuma rero nje ngaha muhira kuko nari mfise indoto z'ubworozi ntangura kwiyumvira ingene no korora ndagira formation kuri WhatsApp biga vyama YouTube murakoze cyane hanyuma rero mpejeje formation njangaha mugabo nta pratique nari bwagire nza nisanga rero duhura n'uyo muhungu w'injabwenge kandi akiri muto ndamwiyegereza nawe arankundira mbere ndanamubwira ntingo unyegere tubane hari byinshi twafashanya naho ndi umusaza sanga n'umuhungu w'injabwenge akirebutse azi bikogwa azi gukora ibintu byinshi cyane nza nsanga nibi by'amamashini azi kubikora imashini tuce turarondera imashini rero ntangura ubworozi aha wabonye ko nini ivyo ndiko ndagosora hajya burya muri iriya mashini wabonye hari imiswi sinzi ko baberetse ijya miswi rero
turiko turategura aho tuza kushira ibiga bibazurwa tuce tuzivana hajya mu mashini tuzishiremo uyu rero sije namwigije akazi ahubwo nanje mfise ivyo ndiko ndamukurako bitari biki yego musanzwe je nabonye ari umujene yitahuye we yatahuye ijambo ryanye n'icubahiro ko nyene n'icubahiro arahimiriza cane abajene gukora arabahimiriza ko ari abantu bo kwihimbira imirimo kugira ngo bashobore gutungisha n'abandi bantu bo nyene batunge hama batungisha n'abandi batanga akazi rero nawe uravuga ati naramubonye mbona ari umujene mbwa ati reka naye ndamushigikire mbega bino bintu bibatwara uburyo bungana gute kugira ngo mubitunganye bishike hano mushobe no kuvyereka abantu uburyo si buke na cyane cyane birasaba umwete urabona naho ndumutama urabona ko nigora nkabijamwe nyene nkabikunda nkabikora nk'uwo bikunze uyu mwete rero ni utuma umuntu ashobora gushika ku ntego yiwe uburyo buriyo urumva nkizi twaye nawe twatanguje igarama sinzi ko ari zari igarama 10 nuko zari zingahe twaziguze 200 mu mbavu zaho hariho n'ibikoresho usanga nyene kandi bitwara amahera atari make ego hanyuma rero ibisigaye n'umwete no kwitwararika ukazigaburira ubahanamye hariya na ronde y'ibintu nyene ibivyo bikenewe ko tugura amafaranga tukabigura kugira ngo tuzorore zigwire aha rero ntituragira ku rugezo runini ariko dufise intego yuko tugomba kuzokora vyinshi hamwe reproduce nk'amatoni yazo tukagurisha natwe okay uyu musore mukorana yambwiye ko mutarashigikirwa n'ibigo bijejwe nka za paeje canke za beach mutarashikirwa mbega ni iki musaba leta twebwe ico dusaba leta ugambere imbere yo kuyisaba ndashimira umukuru w'igihugu wacu nukuri Imana imuhezagire cyane kuko ntiyagiye ahisha abarundi ivyo tumabotera imbere nk'ibi vyisaza kibivuga abantu baravuze ngo mutama vyamugoye ngo ariko aravuga korora inyongo imisiba ngo ibintu bene ivyo abantu bagatwenga mugabo jewe iyo numvise umukuru w'igihugu avumereye ijambo no kuri ntirinjana na nyakwigendera Peter yateje amavoka je naciye ntera ibiti 12 uno musi nivyo bidutunze n'umuryango ngaha ego kandi vya mivoka imwe usanga ipima nk'ikiro iyo ndazishikanye ngaha abantu bose baratanga n'uyunya kubahwa Imana imuhezagire urabona ko yatwibwiye ibi jewe rero nta numva umenga no bikurikirana nanje ngashika ku ntego kugeza aho nzotera imbere n'abana banje nabo nkabibigisha kandi sa abana banje gusa aha n'abantu benshi abanyeshuri bama baje ngaha kunsaba impanuro kumbaza ingene bimeze abandi kibitabo yego nkabasobanurira ivyo maze gutahura no ku bintu bimeze hanyuma payeje nayo nukuri twoyisaba leta idufashe mugabo nuko mbona umenga ntivyoroshe kugira ngo ijyangurane tuyishikire kumbure n'ibintu tuzoshishikara kuza turababaza na mwebwe mu biturongore mu kugira ngo bikunde turonye igifashisho gikwiye dushobore kwagura ubumenyi ubworozi ku buryo bwo kwira no mu gihugu hose ariko je ndiko ndaraba mbona no mugambi mumaze kugira kwa mamaze kwerekana ama preve Chemba nibaza ko kubera page ivuga ati ni mu depose imigambi ifise ishingiro. Ndumva mbona namwe mufise ishingiro ko mamaje kwerekana ama example murafise imbabura murafise ama machine abundikira murafise ni sazi ngaha byose birahari urumva so umugambi mwiyumvira gutangura ahubwo no mugambi mwamaze gutangura. Banumva rero mu depoje umenga page yo wumva kare. Ego turamaze kukivugana n'uyo musore kumbure mu misi tuzotegura inyandiko hanyuma rero tubidepoze hariya turabe tubikurikirane hamwe leta n'ukuri yo dufata mu mugongo turiyumvira ko twokora ibintu tukagira n'ubworozi buteye imbere ku buryo naha mu Burundi natwe tugira izina ego ntibeshe turi mu gisagara ca Gitega mwamaze kumenyesha inzego zo mu gisagara ca Gitega ko bino bintu mu bisanzwe mubikorera oya nta beshi baratumenya kiretse abaza kutugurira nk'iyo miswi ariko inzego nazo
kuzimenyesha ni vyiza cyane kandi turiteguye kubatuma ko tubereke ivyo turiko turakora ego ugomba mbona mwafashe ya mbere mu kumva umugambi wa nyene cyubahiro kuko nk'imbabura hajya nabonye novuga ko ari mboneka rimwe mu gihugu cy'u Burundi kuko isane naziya mbabura zicana amagaze twanda kubona mu nzu z'abakire kandi iyo yurana ibungabunga ibidukikije ntikoresha amakara ikoresha ibintu musanzwe nkamwe tuvuga bicafuza amabarabara canke ibindi ariko mwebwe mukavyegeranya kaburi ivyo bicani bifasha mu guteka kuko ndibuka ko umushikanganje wa mbere yigeze gutanga yigeze kuvuga ati imodoka zose kubona bariko barakorera mu mwibarabara ko bazohanwa bisigura ko yasejya mibire iseseka ko irakunda kunaga imiduga iyo usanga hanyerera ariko mwebwe muca mutora wa mubire unyereza amabarabara mukabuzana mu mashini ngaha imaze imashini gashiteka ikacikora nk'ifise gaze bana ko mu bijejwe mu bidukikije gusa akamaro kanini ndibaza ko rero imigambi yanyu mu depoje mukayereka leta ko na leta bafasha kuyigisha abarundi kugira ngo abarundi bavavano no gukoresha amakara mu guteka cyangwa gukoresha inkwi gutyo babungabunge ibidukikije sinzi nawe ko mumaze kuciyumvira twaravyiyumviriye ko cyane gose kandi burya yakweretse biki hariho nibindi atakubwiye nagumye hafi yanyu ndabumviriza uyu muhungu ni incabwenge waruzi ko hari n'iyindi mbabura ikoreshwa na gaze wenyene yihinguriye apana gaze zimwe tugura gaze wenyene yihinguriye hanyuma akayikoresha mu mbabura imbabura igateka kandi atangorane baye atangorane gusa turiko turiyumvira ingene umuntu yobanza akazokora modele ya mbere tukayitwara hari yasinzi ni muri BBN ni muri BBN kugira ngo bayisuzume kugira babanze bayisuzume barabe ko ta madega ishobora gukwega ibisigaye murumva ko turi ku kivi kandi ibintu bizogenda neza ko yankundiye ibishoboka vyose tuzobifashanya hanyuma kandi ntitugomba gukora ibintu tunyegeye turagomba kubimenyesha hariya hejuru kugira muje habona tuje habona tumenyekane dukora ibintu bifasha abarundi twese bidufashe dukingire n'ibidukikije mu buryo bwiza n'iryo terambere ry'abarundi okay rero ndibaza ivyo nabonye sibike ivyo neretse abantu sibike reka dusabe kugira ngo imbere yo kudusezera wa muhungu agaruke hano kugira ngo mubanze mutubwire mbega aha mukorera ni hehe umuntu abakeneye yo batora gute nimba mukoresha imbuga nka Facebook YouTube cyangwa ibindi murashaka kubaganirizako canke abatora kuri telefone zisanzwe kugira ngo tugere tubimenya nibaze ko mwokugerana ngaho kugira ngo muganire tubonana mukatubwira neza na neza aha mukorera ni hehe aha ni karera ya mbere karera ya mbere mu gisagara ca Gitega nimba ntibenshi yego ni Gitega Avenue Obama muri karera ya mbere mu ntara Gitega yagutse ego karera ya mbere hanyuma Avenue Obama nimero ni 90 z'urupangu niho dukorera niho dusanzwe tunaba kumbure tuzovanga hari uko tumaze kubona uburyo bwo kwagura umugambi umaze gushigirwa na za page n'ibindi niho tuzovanga ariko ubundi byose turacabikorera ngaha yego ndizira ko mwamufise nimero ya telefone umuntu ashaka kubatura ko byoroshe ndibaza atari banga mu itubwira yego tuje ndafise nimero ya WhatsApp ikongera ikaba ushobora mu telefone isanzwe ngendanwa 69 111 815 bakaba kwitwa ngwiki nitwa Manirambo na Gerard banyita Mutama hama nawe musore ukaba ufise ndibaza nawe urafise nimero ya telefone nawe atari banga utubwira nimero ya telefone ukoresha murakoze je nimero yanje kuri apple sanzwe niyo no kuri WhatsApp niyo nyene ni 61 69 25 76 bakaba kwitwa ngwiki ni Twakizimana Daniel yana hama ndi kumwe na wa munyeshuri wawe na munyeshuri wawe hano turi kumwe nawe nyene nibaze nawe nyene bashaka usanga telefone zanyu zose zifise kibazo cyo zagiza akabazo k'umuriro cyo kibindi ugasanga batoye uyu nibaze nawe urafise ikintu utubwira mu nyuma hamabwire ko natubwira na contact zawe
amaje nanje inimero sanzwe nkoresha ya telefone ni 67 179 amajana 528 bakaba kwitongo iki bakaba banyita mushumba w'Imana Noraske ego ayo niyo mbega bino bintu byose twagiye tubona ngaha wowe tubwiye ko ukiri umunyeshuri ibintu byose twagiye tubona ngaha urafise ko nosyo na kare tugitangura ikiganiro nari navuze ivyo nshoboye no kuvuga ngo ibi bindi kubera ataburyo uragira ikiburaboneka bwo gukora byinshi ntacarabinyerekako ariko hamwe tworonka baza kudushorera cyangwa se payeje ikadushigikira tukaronka amafaranga tukabikora bakazoza basanga twarabikoze jewe no bandanya nkagira ikinkiga yego okay reka rero tubwire akajambo kanyuma akajambo kagasunika rubugi kugira ngo kino ganiro tuce tukirangiriza hano utubwire akajambo kagasunika rubugi niki kusaba leta canke abakiriya niki basaba mbega abamaze kugushorera bakubwira ngo iki bimeze gute urakoze muri make reka mbanze shimire abamaze kunshorera barakoze kuko iyo ukoze ikintu nturonka abantu bagushorera hamwe ntahushika uguma hahandi nkumbure nimba natanguranye nk'imbabura imwe canke zibiri ndashobora kuba nokora nka 5 canke 10 kubera abanshoreye urumva barakoze neza ego ndabashimiye rero haca nongera nkabwira n'abandi abatarazigura canke batari bwana byumve nibaze ko bashe bavyumva bijukire zijya mbabura canke ibikorwa byose byo babonye dukorera ngaha barashoboye kuba nabo bitunganya kuje n'imbabura nta muntu adakenera imbabura mwabonye ko dukora imbabura z'ubwoko butandukanye kuri bijya by'ubworozi nabyo birashikego ntibari bose nkumbure borora ariko nk'abasanzwe bishaka cyari bari bafise icyiyumviro cyo korora nibaze turabagira inama turabaha imashini bayikeneye n'inama turazibaha kuko hari umuntu ashobora gutangura business atazi uburyo ashobora kubikora ibyo byose twe turabizi turabibigisha ku buryo atwaye imashini turamwereka uburyo azoyikoresha uburyo imiswi niyamara kubona uburyo azoyitegura akayikurikirana gushika ashitse aho ashobora kuba yoyifungura cyangwa se akayidandaza nubwo ego barazidandaza zikini imiswi ariko nko ku rugero rwaho ashobora kuronka amahera menshi nuko iba yakuze rero turamwigisha uburyo ashobora kubikurikiranya gushika ayishike aho ashobora kuyigurisha yakuze canke se yataye n'amagi n'ibindi rero no babwira bariko baratwumviriza bashaka kuba bo kwinjira mu business atandukanye ajanye mugani ibi dusanzwe dukora mu byo babonye muri make turabaha ikaze baze tubigishe cyangwa se banadushorere kuko turabakeneye rero ico nobwira leta cyangwa se ababijejwe mu bisanzwe najewe noshima cyane kuko mu byimviro bimwe twebwe nk'abajene tugenda turagira tubikura kuri nyakubahwa perezida wacu iyo ariko aradushigikira cyangwa se twumva yagize ibiganiro aradutera intege mu bisanzwe tuva hasi tugakora iyo tuko turakora rero nkumbure tugerageza kwigana muri mwe yagenda tubwira kuko nko muri mukahise kiwanje nkumbure nkiri mutoya mugaho nari nshikanye ubwenge ndibuka ukuntu wasanga nk'umuntu menga yiyumvira ukundi reka naye nk'urugero nka jewe ntanga urugero nko kuri mashini cyane no kubindi niyumvira ko inkoko kugira iboneke ari yindi nkoko iba yayibundikiriye sinazi ko ari nk'icuma gihari cyo bundikira irigira ikavamo umuswe ibyo ramaze kuvyumva numva ko menga ni ibintu bitabaho rero no muri kino gihe kandi hariho n'abantu menga bakiyumvira ko hari bidakunda rero perezida ariko aradushigikira cyangwa se agira ibiganiro atereza imbere urwaruka cyangwa se aruteza imbere mu vyiyumviro twebwe nk'amaze kuba tubirimwo tubyumvana n'ingoga usanga tuko turakora rero twobasaba ko nk'ababijejwe boza baradushikako baraba ivyo turimwo
ega bahashitse hari n'ijambo bashaka kuhavugira bigatuma hari ibindi byiyumviro twiyumvira birenze bino hari n'ibindi ntakubwiye usibye ko byo ngaha tutariko muri uno mwanya tabihari kugira navyo tubikwereke hari n'andi mamoteri dukora cyangwa amashini cyangwa amapompo aduza amazi akavomera imirima atabitoro dukoresheje iyo pompo turayikora niko ngaho utayisanzeho turayikora ikaduza amazi yakuye nko mu mwonga canke nko mu ruzi runaka ikaduza ku musozi atagitoro ukoresheje canke umuyaga nkuba ukoresheje yoyo iba yubatse ku buhinga bwayo rero niko ndavuga ati nkiyo abategetsi canke abadukuriye batugendeye hari nk'akajambo bavuga ugasanga twebwe kubera dusanzwe turi mu bintu by'ibyiyumviro katumye twiyumvira ibindi yego rero ico twabasaba nico batugendere canke banaruteye n'intege mu buryo bwose kugira ngo mbure ejo nishuze tukitwa babandi twitwa aho tuvuye yego hari amazina nkumbura wasanga twitwa ariko ubu Burundi baratangwa kuvuga ko dushiye ubwenge cyane cyane ngo Igitega aho bariko barahavuga cyane ngo abanyagitega ngo baciye ubwenge biki bose baraciye ubwenge ahubwo niko abataba bavyinjiyemwo yego bivana ukuntu abantu bavyinjiyemo hose barabishoboye amaboko dufise abiri byose dufise nk'ibyandi bafise kandi nta shuri rihari ngaho Igitega nkeka rivyigisha ntaryonze jewe rero bimwe nk'abajeni turiko turiyumvira turara tudasinziriye twiyumvira nciye mboneraho nakanya ko kubwira abandi nk'ugwaruka bagisinziriye novuga bagisinziriye bacyumva yuko menga ibintu bazobironka ariko bivuye hanze nabo ubwabo barashoboye nabajya bazungu bakoresha amaboko n'ubwenge turabufise n'amaboko turafise rero nibave hasi bakora amaboko mu mpuzu bakore kandi nkagera ko mbwira n'abandi nabo ico kimbere wanashaka ataragifise wabonye ko dufise umunyeshuri n'ubu abanyeshuri turabakira uwo kumva ashaka nko kwiga kimwe muri ibi babonye cyangwa bumvishe turamuhaye ikaze aze yige nta ngorane kugira ngo twiteze imbere duteze igihugu cyacu imbere na twebwe ubwacu twiteze imbere tuzoshike muri yambona kazoza igihugu kiteye imbere kandi igihugu cifashe murakoze cyane okay reka rero ndabasezere ndabifuriza amahoro y'Imana bane namwe ndibaza ko mwabanye natwe muri ko murakurikirana zino ngabirano bano bana barafise ingabirano kandi mwabanye ko bashigikiwe n'umuntu yisumbuye rero murabona ko bino bintu birahimbaye cyane barumvise akamo kanye n'icyubahiro bafata umutwe wabo barawubyaza umusaruro ibyo bize babiteranya n'ibyo bagiye babona maze bivamwo ikintu cy'akamaro kanini ndibaza ko mwabonye ko bino bintu biryoshe kandi bihimbaye cyane reka rero ndabibutse ko mugenda mukoze subscribe kuri Miracle TV 257 maze ndababwira ati mube aho muba mwubahwe mwari kumwe nanje One Boy Varaskira from Gentle Paradise n'ibindi biganiro nk'ibi nzogenda bashikiriza murakoze cyane ciao ciao